Info duhari kubwanyu. Mbega aho bari kubera iki Tshisekedi atiyukana abahemu bari muri leta yiwe? Ivyo ni bimwe tuguma turabire hamwe muri kino kiganiro, ariko imbere ya byose reka mbanze ndamukanye n'umusesanguzi, ariko ndabamenyesha kandi ko tubwire tuyaga ibintu byinshi mufata agatebe mwicare kugira ngo mushobore kuba kumva bimwe n'ibindi tuyagira hano muri kino kiganiro. Karibu cyane umusesanguzi. Urakoze cyane MC Benita. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nawe umusesanguzi. Ndizera ko ukomeje kugira ibihe byiza sandute. Kabisa. Turacari Gitega. Capital Garden. Nkuko babibona. Ubu twavuye mu ngwa muri mu Kibiri. Mu Kibiri. Turi muri Capital Garden. Kabisa. Centre ville. Centre ville kabisa. Kwa Nerinat. Wow. Aho twicaye. Neza cyane. So, jemeze bon ndashima Imana. Ntaco nagirize Imana kabisa. Byose mbona ari sawa. Nanje numva menga noshimira abantu batumye tuba muri no Gitega muri no mwanya. Ndabashimire cyane abantu b'Igitega barakundana cyane. Wanashima murazi ko dukunda kuhaza bivanye n'abantu baba badutumye neza cyane ngo turamukanye ibintu nk'ivyo. Rero ndabashimiye cyane abantu b'Igitega mwubahwe cyane ni nta tukunze kuvuga cyane. Murazi neza kari no mugwa mukuru wa politique. Neza cyane. Hari wambwiye ngo kubera kino ni mwamira Igitega. Muci bituke ko tutababona. Baratubwira. Imuyinga ko tutabumva. Nibatubwire twe. Niyo batubwire dukoroke. C'est ça. Nuko biri. Rero musesanguzi nkuko nako ndabivuga areka ndabasaba bariko dukurikirana mubanze muduhe like nubwo mutarumva ivyo tuguma tubashikirize ariko mumaze kumva ivyo tuguma tuyage. Imbere ya byose rero imbere yuko twinjira muri kiganiro imbere yuko tuvuga kuri bimwe n'ibindi dusesangura kuri rya teme natangwa cyangwa kuri rya topic natanguriyeko reka dumba bare duhere kuri front line tubwire ingene byifashe akumenya ngo rugambe kubera havugirwa cyane cyane hano muri Karehe kugira ngo tubwire ingene byifashe muri amasaha. Wowe wikiga ko wahumanijwe canke warozwe hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Wowe wikiga ko ufise inyatsi kubura uruvyaro kwisanga mu kibazo cyo kubengwa kugira ikibazo cy'akazi canke mu kazi karibu cyane arafasha n'abibwi byabo avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale n'umuhinga dasanzwe akabigenero kubarikura nimwinde gutiritika ijyanye ngo musanga hari kuri telefone gusa. Dr. Swale arabikemura ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura zone Buterere hafi ya Maison Verte ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 981 amajana 932. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Merci beaucoup MC Benita. Mu bisanzwe intambara za Kongo reka nkoresha imvugo ko zamaze guhindura forme. Zarahinduye imero. Mu ntango twumva intambara zibera ahantu henshi umwanya umwe. Umva ngo M23 yagavye ibitera ha M23 yigaruriye ha M23 yakoze ku mwanya ku mwanya. Ariko ubu indwi irashobora guhera atarusasi twumvise gwavuza ahantu atantambara zabaye. Hakaba mu operation gusa yo gushimuta ingabo kubatega amambiscade. Akantu karababaza gusanguza kumva ngo ingabo zibaronke bayi. Niko biri. Niko biri kabisa. Murongorwa nande. Ni ngorane. So urumva rero ariko kuri ubu tuko tubona mu byukuri muri Karehe ibintu ariho bikomeje kuzamba. Tetwara Karehe mu byukuri ibintu bikomeje kuzamba muri Ho Plateau ya Karehe n'uyu munsi hazindutse ibintu bitoroshe aho uruhigi rwazindutse ruriko ruraba kunyeshamba cyangwa se ku basirikare ba Kagame RDF kabisa. Wazarendo yazindutse iriko irabiruka ko biteye ubwoba mu misozi miremire ya Karehe. Kumbure bikunze tukagaruka mu kiganiro ku masaha yitereye tutashobora kubabwira ibyashuye kononekarira. Mugabo uco nabonye c'amareresi nabonye nuko abene igihugu bariko barahunga ku bwinshi hajya mu misozi miremire ya Karehe batizabo habwo nabonye abakongomana ari n'intwari
bo bahunganya amatungo yabo kabisa. inka impene usanga agenda azishorera azikwega kwera aho kandi nakabonye kwa ngomani vraiment n'igihe twari twagiye kubasura hariya mu nkambi imitungo yabo yose donc ibishoboka barabitwara hariya mu Gatumba bari bazi n'imodoka c'est ça c'est bon so rero nabibonye muri Karehe abagenda bafise impene bashoreye impene bikoreye imbumburi birababaje mugabo nta kundi nibihangane kuko igihe izi ntambara zimaze ntabwo arico zisigaje yes urakoze cyane Musesanguzi abantu benshi bariko baritiranya rero eske ku gutsindwa kwa M23 cyangwa se kwizi nyeshamba sinzi ko hari ahantu bakunda kudukurikirana bateba ugasanga ibyo twavuze barenganye batumvirije iyi niyo faveur numva menga nobaha kugira ubaze tubwire niya impamvu ikituma M23 ikitsindwa ku rugamba bo impamvu ni nyinshi cyane sivyo kubera ko n'igihe byagaragara yo kumenga bariko baratsinda cyane bariko baradvancinga twararikana yuko inguvu bariko bakoresha ntabwo ari inguvu mu by'ukuri novuga zizobashikana ku ntsinzi kubera ko abadukurikirana dukunze kubasobanurira inguvu abantu tugira turagira inguvu z'amafaranga turagira inguvu z'amategeko turagira n'inguvu z'umubiri inguvu physique rero aba RDF mu by'ukuri nta nguvu physique bafise nta samaga bire kabisa oya pe aho nituhayendanira nubwo baterura ivyuma sometimes bakagira amademonstration bakarate nta nguvu z'umubiri bafise wahapi kabisa mugani wa Fizo na housing nama housing numwege so oya ndeka kuvuga ukuri nta technique z'urugamba bafise hama n'inguvu z'amategeko ntazo kubera ko nta mategeko bafise bakingira kwica bakongomani wowe rero bimwe bagiriza twigwaneho nawe urabagirije exactement urumva ico bafise ni inguvu z'amafaranga nizo bari bafise ni ukuvuga sinzi kuri ayibona wewe umuntu wenda agacishemwo hari umuntu kera yigeze kudusaba je n'abantu twari kumwe ngo tumuherekeze tuje kumushuza amafaranga urumva ngo hari umuntu yamuremanganije amafaranga yiwe rero ngo twebwe abona kumenga turatinyitse tumuherekeze uwo muntu komusa tubonye acagira ubwo amafaranga yiwe urumva uwo muntu yari afite ingufu z'amafaranga sasa turagenda dushitse kumwishuriza cha rusanga uwo muntu tugiye kunyara n'umugenzi wacu urumva ubwo bisigwe ko nawe mwari munganya za nguvu z'amafaranga ziwe ntizabaye zikimukiza bivuze ko amafaranga adakora hose rero izi nizo nguvu RDF mu by'ukuri yatanguje ikirakoresha mu burasirazuba bwa Kongo n'abasirikare babo wanashaka iyo bakora amarokritema bababwira yuko ngo ntimuzogwana dukeneye gusa effective turafise ingene tuzobikora iyo bari ku rugamba babone ko dufise ingabo nyinshi kandi muri ngo niko byari bimeze urumva baragenda bakadiringa n'abakomanda ba FARDC ko basanzwe ari nababo maze bakahava bakuta amasasu gusa kugira iterabwoba bagaca bakita abandi bakokipa ibibanza izi nguvu rero ntizigikora iyi niyo mpamvu imwe rudende yatumye mu by'ukuri igisirikare cy'u Rwanda RDF kiriko kiratakaza abasirikare benshi kitariko kiranadvancinga nkuko cyahora cyadvancinga kubera iki Wazalendo ngira ngo mwarabonye yuko nabo babahaye ku mafaranga barayajya mugabo ntibabaha gushika kuco bipfuza ntibabahaye icyatumye babaha amafaranga byagaragaye yuko rero Wazalendo yamaze kubakenyura no kubahinyanyura uyu munsi rero bariko banatsindwa cyane gusumba banambugwa n'ubuce bwinshi bari barigaruriye bitewe nuko ubwo bahanganye yamaze kumenya inguvu zabo ahantu zari zishingiye yaramaze no kumenya ico bariko baragwanira icarico inguvu z'umuntu ni parara urumva ni parara ikindi kandi nuko nta na credibility afise mu bene gihugu ubundi uri umuroberi ikiroberi ntigikunda ahantu abene gihugu batagihaye icicaro batagihaye ikibanza ntibishoboka uramwiba uyu munsi nejo higejera guhunga urabura ibyo wiba wicwa n'inzara ibyo nibyo biriko biratuma mu by'ukuri bariko baraneshwa cyane ku rugero natiye n'ubwoba hari umuwazalendo dukunze kuganira niho barambwira ati ngo Musesanguzi
urabona ko abazarendo turi bisisire twashishwe kabisa tunababazwa na byinshi zino nyeshamba zidukorera mugabo hari igihe tujya kuri fro ukazibona abagwanyi nka 200 bose baje bafise inkoho hejuru kandi wabona ko umenga bari muri position de force wabarabo ukabona ibibunduguri urumva utuminera tuzanye inkoho hejuru urumva umusituwe jamene umusituwe urumva ukibaza none koko aba bantu bari mu biki aba bantu ni biki kumbe niba abana bashimuta babana bakura ku mashuri bazana kuri front line atani imyimenyerezo ihagije gisirikare babahaye rero niki kiri mu biriko birituma batakaza cyane abasirikare babo barishikana ku bwinshi bitewe nuko batamenyereye urusasu bumvise ruhinamye baca bayamanika. Yes, urakoze cyane kutwibukiriza abantu. Ndanara gukurikiranye ikiganiro bakoze ku munsi w'ejo ari live mu ijoro. Abari baratubwiye iby'urugendo cyatumye haba urugendo rwa Kagame imbere y'isi 20 irenga 24. Ego. Nkurikije ukuntu uratubwira kujanye no gutsindwa kwa M23 cyangwa inyeshamba baravuze yuko abagiye kunonoza cyangwa kurondera ubundi bumenyi kurondera ukundi kuntu yo kwihagarara yagiye guhinyanyura niko babita mu Kirundi. Ese ubuho ko ugumutubwira ko intambara yo muri Kongo ihinduye amaforme ubuho nibyo hinduka bo beni tahura kino kintu yuko izi ni intambara zirimo investissement zirenze cyane zirimo aba investisseurs benshi kandi babaguza tunga bisi sivyo kuba mwarabonye uruzinduko rwa Bill Gates kuba mwarabonye Tony Blair ya kuba mwarabonye bajya ba député na plutôt aba sénateur b'abanyamerika mu Rwanda n'abandi bahambaye bo mu isi ntimwibaze ngo nuko bari basanzwe bagira ingendo akenshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda oya si ntibabikora kenshi zya n'ingendo bakoze kuko babonye yuko aho basize investissement bashobora kuhahombera ni ingendo bagize kugira ngo barabe ko hari icyo bashobora kuba bobogora so kwibwira rero yuko Perezida Paul Kagame ashobora kuzana izindi mpinduka zitandukanye ku bwa zino ntambara sinovuga ko wihenze ntabwo wihenze kabisa kuko naravuze ko izi ntambara zihindagura imero umwanya ku mwanya bitewe n'ibihe n'abariko barabikora ariko kandi kuba yohindura imero y'urubanza nako y'urugamba Pluto ntabwo bisobanura ko bizomuha intsinzi donc ibyo akora byose bimujyana wapi natsinzi bimuha ni bimwe tugira muri football musanzwe equipe yakinye neza niyiba yatsinze urumva nubwo mworuhisha mu adversaire gute possession ikabano na 9% mugabo akabatsinda mwebwe mwakinye nabi mwatsinzwe ibi rero nibyo Perezida Paul Kagame ariko arakora mu by'ukuri amaturufu yose yakagombye gukoresha yarayakoresheje ku buryo novuga ko ariko azana ama importe amaturufu mpuzamakungu kugira arabe yuko hari ico byumufasha byohindura mu rugamba ariko arakora mugabo ntaco biriko biratanga ubundi ni mutabure kino kintu izi ntambara za Kongo narababwiye ko ziko ziragwanwa n'u Burundi ndetse n'u Rwanda sivyo kandi ni ntambara y'ikibi n'iciza mu bikunde mu byanke irya ni ntambara y'ikibi n'iciza bivuze ngo rero ikibi kiramaze imyaka irenga 40 citambitse hano mu karere k'ibiyaga binini ukuri kuriko kugira iki guhaguruka kugomba gufata ijambo tanke ukuri kwamaze gufata ijambo biragoye ko ikinyoma kibandanya kurongora ntibikunda ntibishoboka donc la réalité yaramaze gushigwa aheru ico Kagame ariko araharanira ico ariko aragwanira cyamaze gushigwa hejuru tout le monde barakimenye abantu bakeneye kukimenya barakimenye baragitahuye usibye gusaba abandi yambika uburengeti ku maso ntibashoboye kubibona rero biragoye yuko hogira abantu baguma bamushigikiye
ba hano mu karere k'ibiyaga binini tanke bamaze kumenya amafuti n'amanyanga byiwe biragoye kabisa niko bimeze iminyanyo zose rero agomba gukora ni za zindi zo kuvuga ngo hagupfa uyu munsi wofejo ariko uraba ko yozofejo adapfa uyu munsi niko bimeze ariko muratubwira neza yuko hariho abantu bariko barafasha Kagame kugira ngo ashobore ko yokwegera imbere mukatubwira kandi yuko Ubufaransa cyangwa se Trump bashobora kuba bariko baramuhemukira ubu Kagame bariko afashwa nande bo bene ngoma nakubwira ikintu kimwe kumbure abantu bishobora gutangaza abantu nta muzungu ashobora guta nabite gute bo turazi ko Amerika Ubwongereza biriya bihugu bigize umuryango wa OTAN ari byo vyubatse u Rwanda nkoresha iterm kugira ngo abantu babitore mu buryo bworoshe sibyo rero byabasabye imyaka myinshi d'abord bibasaba uburyo bwinshi bije ndende kugira ngo RDF bayubake nkuko yubatse sivyo hejuru y'ivyo abagwiza tunga bo mu bihugu byabo baza kuinvestisa mu Rwanda bitewe nuko bizeye umutekano bizeye ico bashize muri RDF sivyo rero ni kwa kundi umwana umubwiye ngo nyoko araroga akubwira ngo nta wanka konka nyina ngo nuko agwaye amahere sivyo ayabonye ko nyina aroga mugabo ko rero yamwonkeje agomba kuguma amufata nka nyina agomba kuguma amusigasiye nk'umuvyeyi wiwe so rero ibi kwibwira ngo ntibakimufasha twaba twihenze bene tunahenze n'abantu kumbura ngira ngo woba wantahuye nabi muvyo nagenda avuga n'abandi boba bantahuye nabi nivyo ngomba gutanga ku muco sivyo Amerika cyangwa se Ubufaransa n'ibindi bihugu ntabwo byoba biriko birahindukiriza Kagame umugongo ngo nuko bavyishimiye ahubwo nuko byanka kugaragara ko ari bo nyirabayazane hano mu karere k'ibiyaga binini Kagame aramaze guhamishwa ikibazo cy'umutekano muke hano mu karere k'ibiyaga binini burya hari ibintu ngomba kuvuga bene abantu mu bitahure mwigeze mwumva Tshisekedi yagresa Uganda yuko iri à l'origine y'umutekano muke muri Kongo wapi mwigeze mwumva Tshisekedi yagresa Ubufaransa cyangwa Amerika yuko biri à l'origine y'umutekano muke muri Kongo vous savez pourquoi byatabikoze arazi neza ko ntashobora kugwana intambara zibi cyangwa zitatu arafuwa ngo azitsinde nimwe mu kindi bavuga ko igisuma ari gifasho sivyo ufasha umusuma akavuga ngo nari kumwe na bakana kutabafatanya itonga ubu barenganije baguma arabere ibi niko bimeze rero bariya bazungu bo bari gushaka kwiyeza ntibabone ko ari bo bari ko baramugira Kagame uko ari ntibabone ko ari bo bari ko barapuya Kagame mugabo kandi mu kubikora ntibivuze ko batamuha ibyiyumviro n'ama appui ashoboka babikora d'une façon secrète ku buryo bitaza kugaragara yuko ari bo ariko ku rundi ruhande bien sûr kubera yuko byamunaniye gukora neza mu ibanga ashike kuri succès baramwigarama baramwihakana niko bimeze kuvuga ko ari we nyirabayazane ari we munyamafuti ari we mwicanyi ntibisobanura ngo ntabwo bamushigikiye akari mukumve neza narabivuze ngo ndabisubiremwo buriya Trump yaragize ikintu afasha cyane kano karere kacu even n'uyu munsi yo watakiri president wa Amerika ico yadufashije cyari gikibereye nukwemeza Kagame ko ari we munyabyaha un point entre ico nico cyari gikenewe kandi cyari gikwiye ico yaragikoze le reste atabyikoreye Tshisekedi arabyikorera kuko Tshisekedi kubyikorera nukwivuna umwasi kare byitwa ngo ni massacre agiye gukorera abanyarwanda mugabo uyu munsi kubikora nukwivuna umwasi kuko byagaragajwe neza ko u Rwanda ari rwo rwateye
Kongo. neza cyane. Yeah. Reka tujye tujya mu kiganiro cyacu nyeze muri topic ya kino kiganiro cyane dukora kino kiganiro aho twifuza kumenya ni kubera iki Tshisekedi atikura ko abahemu ni yahe mpamvu abona abantu bakora muhemukira ko ahemukira leta yiwe akabagomiza bari muri leta yiwe ariko barakora ukuri kwamye. Par exemple turabona nka Gasita Olivier Gilles Mbanza chef wa état major chef d'état major Beni. Ubundi nyine bienfo hari ukuntu tuvuga ibintu byose tudacisha ku ruhande. Yego. Iki kibazo ndabona gihava kingora kwishura kubera ko ni kibazo gisaba kumena amabanga mwami. Ariko ntacu bitwaye. Henda bikwereke. Mu bisanzwe mwarabonye ntangakaro muri Kenya, sibyo? Muri Kenya President Ruto yaremeye gukorora indege. Yego. Helicopter. Arayiheba pe indege y'igihugu kugira ngo yikure ko chef d'état major. Yarabona ko chef d'état major ibi ni byo Tshisekedi yarakwiye gukora. Rindira gato mbabarire ninjye nta kibazo. Yarabonye ko chef d'état major atari karamworohereza mu mabwa yagomba gukora akorera Kenya. Urumva ama decision yafata ivyo yamutegeka gukora ntibabihurizako cyane nk'ibi byo kurungika abasirikare muri Kongo. Chef d'état major ntabyo yemera. Qu'est-ce que Ruto a fait? Yemeye aheba indege helicopter ayihebana n'umupilote na chef d'état major indege iragira kugira ngo umuntu adisparese. Ibi na Petro Buyoya yarabikoze. Na Buyoya yarabikoze. Hariho sinibuka umu chef d'état major wariwe nawe nyene iramwivuga nyemera guheba indege. Indege iragira. Nicyo cyari gikenewe. En fait ntibaze kuvuga ngo ndi umunyamacakubiri. Ni ibintu ni experience nagize mfatiye ku bintu nagiye mbona. Mu by'ukuri aba president baba neurotique nkoresha terme. Iyo mu by'ukuri babonye danger kuri bo. Babonye umuntu ari nkihwa baramwerimina batitaye ku kiguzi cyaco cyose byo basaba. Urumva bakemera wanashaka n'ubutunzi bw'igihugu bukahahombera kugira ngo uriya muntu abavire mu nzira. Ariko rero icyo naje kubona kwa president wa Bantu nacyo ndakubwira bobo ntabwo babigenza uko bigenza gute no aho nagenda biraba ku mateka no shora no gusita uburoro burenga bune bwaho byagiye biba. Ariko je vais ngomera gitange kuri Kongo. Tshisekedi ntabyo arakora mugabo je nk'umusesanguzi ndabona ariyo tendance afise. Uti gute umupresident abapresident baba Bantu kenshi ntabwo iyo yakwanse akwankiriza sase canke iyo yakumvise ko ikintu kitameze neza tanke atagufatanya itonga wapi nta kujija nta gushira imbere y'ubutungane canke ngo abikore nk'abandi ngakwera imine bajya bakoresha principe ngo hakwihenda wo kwihekura niyo principe yabo. Mugabo Tshisekedi kandi abikwereke. Tshisekedi dabo yarazi neza yuko nta mu officier n'umwe muzima afise atarabo yidugirije nta numwe sibyo n'abakabiliste. None gasha mukindi bavuga ngo wohora ngo ngimbwa gusuta amazimara zose ngo no kwita imbeba ntarabi igihaka niko bavuga. Yoza yovuga ngo azikubita tarabyi igihaka yosigaranike ntibikunda. Abikoze nkuko abantu benshi babyibaza wosanga aba officier bose afise yashatse kubera imina. Ntibyokunda ahubwo nibo bacu bamwitanga bakamwera imina. Hari ikiganiro cy'umukongomani ile pasteur nawe nyari karavuga mu by'ukuri yarakaye nkoresha teme yashizemo n'amaranga mutima. Yego n'ubwaka bwinshi kabisa. Aho yavuga ngo ashobora kuba ari prophecy ucahe ngo ubwo bafise. Urumva ubusate n'ubwo bafise canke ni prophecy mu kwerekana ko Tshisekedi ariko arakinisha abansi. Nawe nyine yavuze nibyo byawe numvise avuga bya Jules Mbanza aravuga Gasita aravuga n'abandi batandukanye sibyo. Aho kubwira ati sinahura ingene ashobora kugumiza
uyu Jules Mbanza umutretre azwi kandi nanjye nazika umutretre vraiment ndafise amakuru menshi nagiye ndatora hatandukanye ubundi uyu Jules Mbanza niwe yakingira bon sindabizemo cyane sibyo rero ngo aho yavuga ngo Kongo ifise abagenero barenga 100 why not atotora uwundi mugenero akamuhereza iyo grâce yo kuba chef d'état major ubundi cyati ba Jenike Jules Mbanza yaje asimbura Ciwewe sibyo uyu yamuzi nyamwizeye yamuzi yavuga ati uyu ni Jona ndi mwamudugije ntazongambanira mugabo voilà ce qui s'est passé abo bandi bo abazanye ni yihe certitude afise yo kwerekana ko batazomugira nk'abandi so ico ariko arakora nigiki abaperezida b'abantu ngene bakora ni gute umuperezida w'umubantu agushira ahantu urumva aguha poste ikugaragaza mu mwanya muto uriwe sivyo ikugaragaza uriwe uhisemwo ndabivuga gute kugambana bigaragara mu buryo bworoshe umaze kugambana bakagutora ugakurikiranwa n'ubutungane niko bimeze ikindi nabonye nashaka kwa president wa bantu ndakikubwira yego abaperezida ba bantu ngene bari mina abantu kenshi nkuba acamushira kuri front yamaze kubibona neza akavuga ati umuntu niwa ja kuri front wowe nabonye ko ushobora kuyobora urugamba ni uriya voilà amushyira imbere kubera ngo baby yiwe agushira kuri front wowe urongora urugamba neza agacabwira abo bajana tujya mu ntata atashe wowe ni wowe niko benshi babikora mugabo Tshisekedi icyo ariko arakora mu bisanzwe Tshisekedi aracafise espoir yuko Kongo izoteba ikaba iy'abakongomani ntabwo akeneye kurongora nka kujya kwa Kagame ngo agira abakumira il veut que tous les Congolais bamura ku vyamwa vya Kongo sivyo ibintu bya Tshisekedi byose ni bukebuke gasita ni yagambana ntazoca afata abanyamurenge bose ngo nabagambane erega boca bamubona nk'umuntu arenganya erega navyo bakeneye iyindi karte abantu batazi Benita burya Tshisekedi kuzana gasita akamuha hari na troisième région militaire kurongora mu operation n'iperereza iriya n'indi karate ikomeye abantu batazi turi mu gihe aho abanyamurenge bari kuririmba ngo bari gukorerwa genocide ngo bariko barakumigwa mu nzego za leta buca zena gasita munyamurenge d'origine Minembwe agacamo hakurongora region militaire baravuga iki hari umuntu w'iwabo ba Pacifique Masunzu isola bari mieux placé baravuga iki imagine Kongo sinibaza ko ifise amaregio majanane ntayifise nta maregio militaire majanane ifise ntayo mugabo ugasanga mu moko arenga majanane buriya abanyamurenge n'ubwoko bw'abakongomani ntibarimo muri ariya matribe y'abakongomani ntibarimo mugabo agaca bizera agatoramwo muri bo abantu akamuharejo ibintu bakagomba gutahura Tshisekedi ntabwo ari denge sikijuju arafise ubwenge arafise n'aba mastermind bamuri hafi cyane gose sivyo kumva ko Jules Mbanza ari hajya ari wa command ingabo sivyo kandi ari umutretre jene baza ko nimba twe twarabimenye we abizi bugica kabisa kuko afise iperereza rikaze abizi bugica ubu yaragira ati Jules Mbanza yitsamuye ngo tsa ncamenye ingene nanje ndabigiza ngo tse urumva Jules Mbanza agiye n'indege ndamenye ingene tout ça il connaît ça rero abantu tureke kuza ndavuga gute turakoresha amaranga mutima mu bintu byacu sivyo tugabanura amaranga mutima cyane igihugu ntabwo gitwagwa na emotion wapi igihugu ntabwo gitwagwa na emotion ariko bishobora kumukora ko mutasangutse kuko umwana n'umwanya ko yiyumvira bako yo bikora okina bakamupanga iyindi mipango ko bamaze kuba benshi muri leta none Beni I'm sorry gato tugaruke ku Burundi bwacu 2015 abari kwisonga mu gushaka gutemagaza ubutegetsi sabari mu mugambwe CNDD-FDD barabatretre hari warabazi ubundi buye riserutse ntibaricisha isuka bajya ba Jules Mbanza bagasita
bajya si ikibazo kuri Tshisekedi ikibazo n'abandi bamurimwo batarashobora kwigaragaza nibo kibazo nibo bo gutinya sino kwibwira ngo aba mukorako wapi aba wapi kabisa hari naho wosanga yabashizeho mugabo abadakora ibyo yabashiriyeho urumva hari abantu bakora y'amafonction abandi bakaja gusa juste nk'ibikanganyoni yitwe ko ari komanda wa 3e region militaire yitwe ko chef d'état major mugabo bifise abandi babikora ibi byose ko tutabyibaza tubyibaza twiha ama hypothèse menshi n'amatezi ava kenshi akunda kuza amarangamutima niyo mpamvu usanga ko turiyumvirira imbere oke nabayavyimviriye avo voilà nuko reka ndagushimire rero musesanguzi ku makuru dushikirije muri mwanya reka nshimire n'abanye natwe kino kiganiro ndabasaba ko musangiza ibiganiro byacu n'abandi bagenzi banyu bashaka kuba bokumva uko ibintu vyifasha nk'ise biko biragendana cyane cyane muzi neza yuko Kongo ari Burundi mukeneye kumenya ibyo Burundi ngene vyifashe bategeza kumenya n'ibyo muri Kongo kabisa ndashimye cyane muri rusange mukomeze kubana natwe no bindi biganiro ciao ciao